Mwiriwe neza mwese abadukurikiye nga kuri ndomanesha kure yacu ya Burundi News TV, reka twizere ko muri amaro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Turabahaye ikaze muri ano makuru. Turagarutse mu makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa, aho akomeje kuvugwa byinshi ku bigendanye n'ingwano ziriko zirabera mu buseruko bwa Republika Iharanira ya Kongo, cyane cyane yuko ari ingwano ziriko ziragaragaramo Uburundi ndetse na Kongo nk'ibihugu bisanzwe ari bibanyi byiza cyangwa se barafise imigenderanire myiza. Ngira ngo mumaze umwanya murumviriza ibigendanye n'amakuru aho inzego z'umutekano za Kongo cyane cyane nyine ziganjemo abo mu gipolisi bariko barahungira mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi. Amakuru avuga ndetse amaze no kwemezwa n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati Mariton Teretse, aravuga yuko benshi bariko barambugwa inkoho zabo ndetse bagapakirwa amakamyo ariko arabajyana kure y'imipaka nkuko bivugwa. Biravuga ko kandi ari kubanza gakogwa ibigendanye n'isakwa mu rwego kugira ngo hatagira nyine bamwe bagenda bivanga mu rwego kugira ngo babashe kwirinda yuko hari aba M23 bashobora kuba bo kwirunda cyangwa se bo kwivanga mu bigendanye n'abandi nkuko byuma biravugwa. Ibi kandi biriko biraba mu gihe mu Burundi hakomeje kugenda aravugwa imihari imwe n'imwe yamaze kugenda yemeza neza ko yamaze gutangura gahunda iremere cyane yo gutangura kwifatikanya n'indi mihari cyane cyane mu rwego kugira ngo abashe kurabera hamwe ingene bosenya CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi nkuko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa cyane turagaruka kubikomeje kugenda biratangazwa. Colonel Makanika watwigwaneho nkuko bikomeje kugenda bigaragara, amakuru akomeza kugenda aradushikira nuko yamaze kwivuganwa. Aya ni amakuru akomeje kugenda aradushikira muri uno mwanya, akaba ari amakuru yamaze kugenda yemezwa na bamwe bavuga yuko uyu mugabo yahoze ari umwe mu basirikare baremere cyane mu ngabo za Kongo, akaba yaramaze kugenda aritandukanya nazo, akaba yarafashe ingingo yo kwinjira muri gahunda yo gushinga umuhari watwigwaneho ujejwe ibyo kugwanira abanyamurenge nkuko bigaragara. Aya makuru akomeje kugenda aravugwa na cyane bimenyesha amakuru byo muri Kongo nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Ni mu gihe kandi bivugwa yuko yamaze kugenda yicwa cyane bigizwemo uruhare n'ibitero biremere cyane bya drone nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Colonel Makanika arasanzwe nyine arongoye umubare wa twirwanira asanzwe irakora akazi karemere cyane mu bikorwa bigendanye nyine cyane ibikorwa bigendanye no gukingira ubuzima bw'abanyamurenge nkuko amakuru yoma arabivugwa cyangwa se nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Turagaruka ku bigendanye bisa naho hari ijambo rya nyuma yavuze nyine ku bigendanye n'amakuru akomeje kugenda aradushikira cyangwa se amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Muraza kunyemera kandi turabera hamwe ibindi bikomeje kugenda biravugwa na cyane ibiriko biravugwa mu bigendanye nyine cyane ibigendanye n'ingwano zimwe na zimwe ziriko ziragaragara aho kushika uno mwanya nyine ingwano ziriko ziraba cyangwa se ziribonekeza muri Kongo nyine, aho nyine hamaze kugenda aravugwa byinshi. Turagaruka ku byatangajwe no ku ruhande rw'u Burundi, ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku ruhande rwa Kongo. Ni mu nama y'umutekano ya ONU yahuje abahagarariye ibyo bihugu byabo nyine kuko ikomeje kugenda bivugwa. Hari amakuru menshi akomeje kugenda aravugwa na cyane amakuru ariko aragaragaza nyine uburyo ibyo bihugu byifuza yuko ico kibazo kigendanye n'umutekano cyo kemuka cyangwa se cyo kemurwa nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga cange nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Ikaze kuri mwebwe mwese rero kuba twumviriza muherereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, ndabifuriza kumererwa neza cyane kandi ndabahaye ikaze kuri mwebwe mutwumviriza muherereye mu bice bimwe na bimwe, cyane abatwumviriza bari ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, abatwumviriza bari mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mwese turabahaye ikaze kuri mwebwe mwese kandi mutwumviriza muherereye irya nino. Kubatwumviriza birumvikana bahereye mu bindi bice, mwese turabahaye ikaze kandi turabifuriza kumererwa neza cyane.
ari mu gisagara ca Bujumbura, abatwumviriza bari ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abatwumviriza bari mu yandi makaritsiye amwe namwe, mwese turabahaye ikaze. Abatwumviriza kandi muherereye mu bindi bice bimwe na bimwe, namwe turabahaye ikaze. Rugamije se ngaha ndagusaba option kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe gatanu kuri gatanu. Ikaze, reka amakuru tuyakomereze cane cane nyene canga se tuyahere mu biko biravugwa cane cane muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nkuko bikomeza kugenda biratugeraho. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati rero Mariton Teretse arakomeza kugenda agaragaza neza yuko mu Burundi babakomeje kugenda barakira impunzi zimwe na zimwe ziganjemo iz'abanyekongo nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Mariton Teretse umushikiranganje w'intwaro yo hagati aramenyesha ndetse akanagaragaza neza yuko ibikomeje kugenda bigaragaza neza yuko u Burundi bwabukomeje umugambi uremere cyane wo kwakira impunzi nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Biraboneka yuko ari impunzi nyinshi nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga, ndetse bikaba bigaragara neza yuko nyene izi mpunzi zishobora gukomeza gutuzwa mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye bya kure nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Biravuga ko habaye inama yihuta cyane yiga ingene impunzi zivuye muri Kongo zofashwa mu gihugu c'u Burundi. Ni gitigiri nyene kiramaze kurenga ibihumbi 40 rero gushika uno munsi gishobora kurengera ubushobozi bwa leta y'u Burundi yonyene nicyo gituma nyene twohamagaye abafasha mu gisata c'impunzi. Byoshikirizwa na Mariton Teretse umushikiranganje mu byajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu mu nama yaragiranye rero nabo mu mashiramwe rero mpuzamakungu afasha ni mu gisata c'impunzi nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Yarageze ati impunzi zirakeneye ubufasha rero bwihuta, yaba ibyo rero ibyo bafungura, amazi yo kunywa, imiti, aho bajyama, kuko rero benshi barara ahantu rero atakigenda nyine adasakaye nkuko bigaragara. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati Mariton Teretse aramenyesha ko rero igikorwa kizokurikira nyine ari ukurondera ibindi bibanza izo mpunzi zojanwamo. Rero ati murazi ko rero twigeze kugira ingorane impunzi z'abanyekongo rero zari zarahungiye mu Gatumba zikicwa, ntitwifuza ko rero ko ico cago cyosubira gushika nga mu Burundi. Tuzoca twiyumvira by'ukuri rero aho tubajana, kuko rero nibindi bibanza nyine twateguye haba mu Rutana ndetse no muri Yigi, mu Cankuzo, Ingozi ndetse no Muyinga ntibikwiriye kugira bibakire bose, kuko rero hari abaguma baza umunsi ku munsi. Yagiriye ko rero amenyesha ko hari abana bashika ku 360 bahora mwirerero nyine ry'imfubyi i Bukavu barahungiye mu Burundi. Inzu zibiri zikaba zimaze gukotwa mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo nyine zibakire. Brigitte Mukanga nyine eno aserekura ishiramwe mpuzamakungu HCR mu Burundi nawe nyine ati abakongomani bajabuka baciye mu Rusizi nyine baba bamaze imisi myinshi cyane baragenda n'amaguru, amagara yabo yaba yifashe nabi. Aho rero haba nyine harimo abana, abapasoni, abari mu myaka ihumuye. Nicyo gituma nyine hakomeza kugenda hagaragara ibikorwa bigendanye nyine no kurabira hamwe ingene twokora byose bishoboka kugira ngo duce turahangana canga se duce turakora iyo bwabaga kugira ngo ibintu bice biragenda neza nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru akomeza kugenda aradushikira akaba agaragaza neza yuko rero ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera, ndetse batari bakeya bakaba bagaragaza yuko ingwano zikomeje gufata intera zishobora gutuma ibintu bihindura isura. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati Mariton Teretse aravuga yuko gushika no mwanya u Burundi buriko buragorwa no kumenya neza abagendanye n'abasoda ndetse n'abandi batari abasoda, ahavuga yuko abantu benshi barenga rero ibihumbi za 40 bamaze kwinjira nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi bariko barashaka ubuhungiro. Biravuga yuko rero abapolisi bamwe binjiye nga mu Burundi banafise impoho zabo, ndetse abandi bakaba bafise nibindi bikoresho bimwe na bimwe bifashishaga nyina mu kazi
kazi ka misi yose, hakiyongeraho kandi kuba bafise n'imodoka z'akazi nk'uko bivugwa. Biravuga ko leta y'u Burundi yabiriko iragorwa rero no kuraba ingene abo basoda ndetse n'abo bapolisi bariko nyene barambugwa izo nkoho, ndetse bikaba binavugwa yuko hashobora kuza kwadukiramo n'abandi bamwe bamwe nk'uko bakomeza kugenda baragaragara canga se nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Uburundi buramaze kwakira impunzi z'abanyekongo zirenga ibihumbi 40 zunga intambara yo mu buseruko bwa Kongo. Kuva ku igenekerezo g'12 Ruhuma 2025 Uburundi buriko burakira impunzi nyinshi ziva muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kubw'umushikiranganje Uburundi ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu Martin Teretse, abantu barenga ibihumbi 40 baramaze kwandikwa, harimwo rero abapolisi b'abanyekongo bashika ku majana 6 nk'uko byuma bigaragara. Abenshi muri abo banyekongo barahunga muri iyi minsi nyine, baraturuka muri mu ntara ya Sud Kivu ihana bibi n'u Burundi, aho abagwanyi ba M23 babandanya bigarurira uburere bugiye butandukanye. Mu gihe abo banyekongo bari mu bibazo nyine, natwebwe nk'abarundi tuba turi nyine muri byo. Niko rero byatangajwe na Martin Teretse mu gihe yari mu nama yiga ibijanye no kwakira izo mpunzi. Abaserukira HCR ishami rya ONU riraba rero impunzi bari muri iyo nama yarabereye mu gisagara c'ubudandazi ca Bujumbura, ahari ikicaro gikuru, hari ibyicaro bikuru by'ishami rya ONU n'intwaro nk'uko bigaragara. Abenshi bashasha rero barashitse hafi mu bihumbi 20 nyine, barahungiye mu Rugombo ni mu ntara c'Ibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abandi bashika ku majana ku bihumbi 5 bakaba rero baracumbitse igahanga mu ntara ya Bubanza mu burengero izo ntara nyine zibiri zihana urubibi na Sud Kivu. HCR iratabaza ko ibintu bishobora gukomera. Brigitte Mukanga Eno arongoye HCR mu Burundi amenyesha ko rero umurindi impunzi ziriko rero zihunga ko ubandanye wiyongera buri munsi. Hafi imiryango ibihumbi 6 iramaze kuba ariyo rero iyo fashwa byihuta, bigasaba ihimiriza rikomeye ry'abategetsi n'amashiramwe akorera mu butabazi. Niko rero nyene yatangaje. Leta y'u Burundi yarasubiriye kwemeza ko yemeje kubahiriza amasezerano mpuzamakungu arabo gukingira impunzi. Igisata cijejwe ibijejwe rero kibijejwe kigiye gushigwa rero nyine mu ntumbero yo kuraba nyine abasaba ubuhungiro, kinatunganye neza rero imfashanyo HCR. Impunzi zeruka gushika rero zizoca zimurirwa imusenye ni mu ntara ya Rutana mu manuko bushira ubuseruko bw'u Burundi, hafi y'urubibe rwa Tanzania, mu ntumbero yo kubakira ndetse no kubafasha kubw'indongozi z'u Burundi, nkuko amakuru yoma aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa na cane ariko aravugwa n'ubundi kubigendanye na Colonel Makanika asanzwe nyine arabarizwa nyine muri twirwaneho nkuko bikomeje kugenda biravugwa canga se nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira no mwanya. Ibimenyesha amakuru bimwe na bimwe biravuga yuko nyine hoba hariko haragaragara amakuru avuga yuko uyu mutegetsi canga se uyarongoye umuhari wa twirwaneho yoba yaramaze kugabwa igitero kikamuhitana na drone. Colonel Mikaeli Makanika urongoye twirwaneho mu misozi miremire y'Imurenge nkuko bivuga muri Kivu y'Amajyepfo muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Nyine uwo ibimenyesha amakuru byinshi bivuga ko yapfuye ariho nkuko iyi nkuru rero tuyikesha umwe mu bayobozi bakomeye cyane muri twirwaneho. Ahagana ku mugoroba wa harejo igenekezo g'19 Ruhuma 2025 nibwo inkuru rero zakomeje gucicikana kubimenyesha amakuru bikorera nyine mu kwaha kwa Perezida Felix Tshisekedi n'ibindi mpuzamakungu bivuga ko uyu musirikare yapfuye kandi ko yarashwe na drone y'ingabo za leta ya Kinshasa. Nkuko bimwe muri ibyo bimenyesha amakuru byarasobanuye, aya makuru birimo n'ijwi rya Amerika byaravuze ko yarasiwe ahitwa Igakangala ni mu Minembwe aho yarari hamwe n'abandi basirikare baceya. Ndetse kandi aya makuru yaravugaga ko drone yateraga ibisasu yica Colonel Makanika byaturukaga nyine ku marango yo mu Gahwera hateganye nyine n'irango rya Gitavi irifatwa nk'ikirango rirerire nyine muri aka gace ka Minembwe.
ariko amakuru akomeza kugenda aradusumira amatwi tumaze kugenda turahabwa n'umwe mu bayobozi batwirwaniho aramya ko uyu musirikare mukuru rero arongoye iri tsinda rya twirwaniho rirwanira abanyamurenge ariho kandi ko iriya drone itarashe nyine ahari twirwaniho ahubwo ko yateye ibisasu mu muhana utuwe n'abasivile nk'uko biriko biravugwa. Yaragize ati ndahumuriza ati ndaguhamiriza ko rero makanika atapfuye, amakuru avuga ko atariho rero ari gutangwa n'abasirikare ba leta ya Kinshasa ni binyoma. Yakomeje agira ati erega bagize ibyasoni yuko rero bateye ibisasu mu mihana y'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge, naho ibyo bavuga ko rero barashe makanika arapfa agapfa ni ibinyoma byambaye ubusa. Umuhana wa Gakangara rero waratewemo ibisasu by'ingabo za FARDC aho zakoresheje drone mu kubitera uherereye nyine impande y'umugezi munini cyane mu Minembwe wa Ruwiko. Aka gace kandi karimo imihana itatu, uwo mu Ndegu ndetse mu Besta ndetse no kuri Nefu. Aha ni kuri Nefu niho rero hari makanika yari aherereye cyane. Ingabo za FARDC nyine ingabo za FARDC ziriko ziragaye ibitero igakangara byari mu rwego rwo kugira ngo rero bice makanika uwo rero zishinza nyine kwifatikanya n'umuhari wa MT3 ukomeze kugenda urabazengereza. Nyuma y'uko rero hari aheruka gutangaza ko rero kwifatikanya n'uwo muhari ari ntacyo bitwaye nguko rero urwanira ukubaho kwa benshi. Yarageza ati umuntu wese ubabajwe n'ibitubaho yaba MT3 cyangwa se abandi nuko rero nabo babazwa n'ivangura itotezwa n'iyicwa ry'ubwoko bw'ubumwe rero buzira uko rero bwaremwe. Uwo nyene muntu tuzifatanya nawe nk'uko bigaragara. Leta ya Kongo kandi irakomeje gukora iyo bwabaga kugira itange ubutumwa ndetse inagaragaza neza ko yiteguye guhangana n'ibiriko biravugwa, ariko kandi gushika uno mwanya abatari bakeya bakaba bagaragaza ko biteguye gukora ibishoboka byose. Tugaruke mu nama y'umutekano ya ONU ku ruhande rwa leta y'u Burundi, rwa leta y'u Rwanda ya Kigali ndetse no ku ruhande rwa leta cyane cyane ku ruhande rwa Kongo niki baba bavuze mu bigendanye n'iyo nama. Tureka tubirabira hamwe rero muri kino kiganiro nk'uko bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Inama ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yarayiteranye i New York ku ntambara murasazo bwa Republika Iharanira ya Kongo, aho abahagarariye ibihugu bavuze aho rero ibintu byabo bihagaze ku gukemura ibyo bibazo. Tereze Kayikwamba umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu wa RDC yaravuze ko ibiri rero mu gihugu cye rero ari umushinga w'u Rwanda wo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Uhagarariye u Rwanda yarasubije ko rero ibibazo bya RDC bidakwiriye kuryozwa u Rwanda, ko ikirushishikaje ari umutekano warwo n'ikibazo cyawo kiri ku butaka bwa Kongo. Zefrina Maniratanga uhagarariye u Burundi muri ONU yarumvikanye aravuga yuko ingingo igihugu ciwe gihagazeho mu gukemura amakimbirane ari uko rero nyine harimo n'ibiganiro. Muri izo ngingo yaravuze ko bikwiriye ko rero umuryango mpuzamakungu ushyira rero igitutu gikenewe ku banyekongo ku bateye nyine RDC bagahungabanya umutekano wayo. Avuga ko kandi niba nta gikozwe nonaha aya makimbirane ashobora kuvamo rero amakimbirane y'akarere atibasiye Kongo gusa ahubwo n'akarere kose k'ibiyaga bigari. Maniratanga yaravuze ko rero bikenewe gusohoka nonaha nyine muri RDC kw'ingabo zose zitatumiwe zirimo rero n'iz'u Rwanda ndetse no gusenya imihari yitwaje ibigwanisho y'imbere muri Kongo niyo rero hanze irimo rero nka FDLR. Yongeraho ati kuri MT3 ni ingenzi ko uwo muhari niba rero uvuga ko ari wo w'abanyekongo ushyirwa rero mu biganiro bihuza abanyekongo biyobogwa na Uhuru Kenyatta bagashaka ibibazo byabo ubwabo nyine nta kubyivangamo byo uwo hanze nk'uko bigaragara. Tereze Kayikwamba umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu muri Kongo yarashinjije u Rwanda na MT3 ubwicanyi ku bantu bashika ku bihumbi 4 igoma mu masaha ashika muri 48 ndetse no gukomeretsa abarenga ibihumbi 4.
yaratanze ingero umuyobozi gakondo wahitwa rero Kiziba wicanywe n'umuryango we nyine umuhanzi nyine Delicat Idengo avuga ko hari n'ubundi bwicanyi batazi neza ariko bwobayeho muri ivyo bice. Yongeraho ati kandi muri buri munsi Chris Roger ndetse na Siska baravana imirambo mu muhanda mu gihe kandi iyo mirambo igenda nyine iruta ubuyobozi bwabo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ati ngivyo rero ibiba iyo umutwe w'iterabwoba ufasha umujyi ugashyiraho ubutegetsi bwawo bwo kwica. Iyi nteko yabone rero ireba iri tegeko yamagana ariko iteka nyine itagira icyo ikora. Mbere umwanya wa MTSR warakanye ubwicanyi buvugwa rero na leta, wavuze ko rero abapfuye ari abasirikare ba Wazalendo biciwe mu mirwano, abandi bapfuye nyine nyuma ari ingaruka z'intwaro leta yatanze ku basivile, kandi bakavuga yuko ubuzima igoma burimo rero gusubira ku murongo neza mu mutekano. Tereze Kayikwamba umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu muri Kongo yaravuze ko akanama kaboni kajejwe rero umutekano ku isi gakwiriye gufatira ibihano bikomeye cyane u Rwanda ndetse na MTSR ku Kongo bashaka kuvana ubutegetsi bwemewe bwatowe muri RDC. Yaragize ati iyi ntambara n'umushinga w'u Rwanda aruciye rero muri MTSR ugamije kuvanaho ubutegetsi bwacu ku ngufu. MTSR ifashijwe n'u Rwanda irashaka gukoresha intwaro igashiraho rero icyo amatora yanze, ariko kandi abanyagihugu ba Kongo baravuze ko ngo hoya barashaka guhita muri abategetsi babo mu matora ndetse no kuba mu rusaku rw'imbunda ntibabishaka. Kugeza ubu nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, u Rwanda narwo uryo n'umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza ko ntahuruye n'ibibazo by'umutekano muke bikomeje kugenda bigaragara ndetse bivuze ubuhamura burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mbashimire, tugaruke mu kanya.